Igipolisi kijejwe kurwanya impanuka, ibiza n'isibe kirahura n'ikibazo c'ubukene bw'ibikoresho bigatuma ibikorwa vyabo bitagenda neza. Bivugwa na Anise Nibaruta arongoye umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya impanuka, ibiza n'isibe. Mu gisata co guhangana n'imiriro n'isibe dukora ibikorwa vyinshi, ariko n'intambamyi nazo nyene turazifise kubera yuko murabona yuko kubera iterambere ry'ibisagara abantu bubaka baduga mu kirere, tukaba rero ata modokari zo kuzimya mu kirere dufise izo twita camion anti-incendie à échelle, izo rero ntazo dufise, iyo ni intambamyi. Uravye ngaha mu Burundi turafise intara ndwi zitagira ikamyo anti-incendie n'imwe, vya bimodokari vyo kuzimya, n'intara zifise izo modokari zo kuzimya no guhangana n'imiriro, usanga imodoka imwe idakwiye, usanga tuja kuvoma kure tukaja gufata urundi rugendo rwo kuja kuzimya, bigaca rero bituma ibisha biba vyinshi. Turafise intambamyi mu bahinga kuko nabaye abapolisi dukoresha, muravye impuzu baba bafise sizo kuzimya, harya burya kiriya gikorwa co kuzimya gifise umwambaro wacu, ico twita tenue de feu. Izo mpuzu rero ntazihari kandi n'impuzu zizimvye, kuko harya iyo bagiye gukora bari kuri rya modokari barafise ingene bagabura akazi, harya baba bafise igitigiri gikorera ku modokari igiye kuzimya. Rero bategerezwa kwinjira mu muriro bose bambaye izo mpuzu zo kuzimya, baba bafise mbere n'ibicupa vyo guhemeramwo umwuka wa oxygene iyo bamaze kwinjira mu cumba kiriko kirasha ata oxygene kiriyo. Anise Nibaruta asaba ikigo Regideso kuza barasiga ibibanza imodoka zizimya zivomamwo. Nuko Regideso itabandanya ishigikira amakaritiye mashasha ariko aravuka mu gushiraho harya zijya modokari zivoma, ico naco nyene ni intambamyi, usanga tuja kuvoma kure. Hari mu gihe abanyagihugu baguma bidoga ko imodoka zizimya umuriro zikunda gushika ahadutse umuriro zacerewe, ibintu vyamaze kuyangara, ndetse zimwe zimwe ugasanga amazi yo kuzimya arimwo ni makeya.